Ndio tusimame hapa. Tunaanza. Ndabaramukije banditse namwe bamenyesha amakuru korera mbuga zitandukanye ndetse no kwinyamakuru bitandukanye. Uyu munsi w'izina umunsi udasanzwe abona neza yuko Jaguar Travel Tours yashoboye kwifuza yuko yogera byinshi muyaze ndetse namwe nk'abamenyesha amakuru mukagira byinshi mushikirije. Nkuko mubabona ngaho imbere, uyu ni umuyobozi mukuru wa Jaguar Travel, uyu ni umuririmbyi KIRIKOU akiri ugana n'iminsi riva muramuzi ndetse byinshi by'iwe murabizi. Uyu munsi rero tubahamagaye ngaha kugira dushobore kugira byinshi tuberetse na byinshi tubasiguriye, ariko kandi imbere yuko ngira byinshi mvuze nagomba kandi kuongera kandi kubaha ikaze. Ndabona ko mwitavye muri benshi kugira muze gushigikira ibikorwa vyacu. Rero mu cyubahiro ntangere twagomba duhe ijambo umuyobozi mukuru wa Jaguar Travel Tours ashobore kugira byinshi adushikirije ndetse anatubwire n'impamvu yatumye turi muri kino kibanza uno mwanya. Murakoze. Umuyobozi nawe kazi. Ubwa mbere na mbere mbanze ndabaramutse mwese mu mahoro y'Imana. Ku batanzi jewe nitwa Mugishamana, abari jewe umuyobozi wa Jaguar Business Company cyo kimwe na Jaguar Travel Tours. Uno munsi rero iteka ntangere kuri twebwe kuba mwatwitavye, nagira mbanze nshimire buri umwe wese ibyo ahagaritse ariko arakora akaza akatwitaba akatwumviriza mukitaba kamo twari twabateye. Twagira konge dusabe n'imbabazi bivanye nuko twagiye turacerwa gatonya bivanye ku kibazo twagiye turaba n'ibindi bintu bitagenze neza, ariko mutwihanganire murabacu. Jaguar Travel Tours ni agence de voyage nshasha itamara amara igihe kirekire ko yabaye fonde muri 2022 mugabo itanguye kwa 2023. Ushobora kwibaza ati mbega Jaguar Travel Tours itandukanye he n'ayandi ma agence ko mbona byose aribyo bakora, ariko nagenda babwiye ko icambere coco iratandukanye n'izindi zose zihari. Ushobora kwibaza ati mbega ko bavuze biratandukanye, indege twatuzi zose ko ziduga ziguruka, ati iyo iguruka imanuka oya ntabwo ari uko. Jaguar Travel Tours turatwara abantu hanze mugabo mu buryo bugiye butandukanye kandi tugakoresha ubuhinga bwa none. Tumenyereye ko kenshi ngaha mu Burundi abantu benshi mugura amatike y'indege nimaka bashike ku biro bakagira iki, ariko twebwe Jaguar Travel Tours turafise application y'iwacu ikora en ligne, kuvuga umuntu ari mu Burundi ari hanze y'igihugu arahari hose urashobora kwikatira tike yiwawe y'indege utarinze gushika ku biro. Urashobora gushaka kuri www.jaguarbookings.com ucubibona byose, aho ushobora kureserva hotel, aho ushobora kuri hanze ugashobora nko ukavanga ukagenda USA ukavanga ahanyu ufite imodoka izoza kugutora wayibookingiye ngaha nyene byose wahejeje. Donc ibintu byinshi by'iwacu bikorwa en ligne kandi bigakorwa mu buhinga bwa none. Ikindi kintu nyamukuru cy'uno munsi ni ubutumire benshi bagiye baronka ku muririmbyi KIRIKOU akiri aho ejo yabatumira ati nyaboneka ejo munyitabe ku biro bya Jaguar Travel Tours. Muri wa mugambi wo gushigikiranya guteza imbere impano z'u Burundi, abaririmbyi n'abandi bastar bagiye batandukanye mu gushigikirana rero twaba twari twahisemo ko uno munsi inyuma yuko KIRIKOU ni umuririmbyi, ni umuvandimwe kandi n'umugenzi, kandi yarasanzwe akorana na Jaguar Travel Tours cyo kimwe nk'uko yakorana na Jaguar Business Company. Turavuga ati ujya musore wacu no munsi ko sinzi ko mubizi KIRIKOU guheza amashure ari no mu diplome. Turavuga ati twomukoreye kibwira tumukeze ko ari umuhungu wacu. Twashiye dusanga burya kenshi ikintu umuntu akenera yahejeje ishuri n'akazi. Turavuga ati rero
ntitwokwirirwa turaja guhigira kure twari dufise abandi bantu indani reka dufate umuririmbyi Kirikou akiri tugire nk'umuambasaderi w'i Jaguar Travel Tours. Uno munsi rero Kirikou akaba ari wo munsi aza gushirako umukono ku masezerano yo kwamamaza mu mbuga canke mu bundi buryo bwose bushoboka Jaguar Travel Tours. Rero nkaba ndamubashikije imbere yanyu nk'ubu ni umwambasaderi wacu, niwe brand ambassador wa Jaguar Travel Tours. Nkaba nibaza ko tugiye gukorana mu kiringo kingana n'umwaka wose. Byinshi arabifise yabyisomeye aza kubabwira ama avantage yabonyemo n'ibiki. Nibaza yuko ijambo ryoba bwiwe ntobarambira. Murakoze. Ego ni byiza gushimira umugwiza atunga Jaguar, uboneza ko adasiba kubandanya yerekana urukundo mu gushigikira abana b'igihugu. Urabona ko na Kirikou akiri aronse ibapwe ryo kuronka amasezerano kandi ameze neza biciye kuri umugwiza atunga Jaguar. Ahari hose nibaza neza yuko Imana yomuturindira kandi nabo bwawe bwiwe ndazi ko yishima abonye ariko arafasha urwaruka rw'igihugu kandi rufise ingabirano rufise impano. Imbere yuko duha ijambo Kirikou akiri mwambonye iminsi benshi muramuzi, dusanzwe dukorana muri iwacu, ariko imbere yuko Kirikou akiri tumwakira reka duhe kwanza ijambo minsi agira amajambo abiri cyangwa atatu yo tuyagira binacu usanga turamutse ko kenshi turanakumbura n'akatwi kiwe nko mu minsi. Murakoze. cyane ku bantu bose b'abakunzi ba Jaguar Travel Tours. Naje ngaho twese batumiye hano naje gushigikira Kirikou akiri yarampaye ubutumire arambwira ko bimeze hama na Jaguar nyene nsaba kuza kubashigikira n'impamvu y'ingacu kimwe hamwe mwese badushigikire imirimo wacu mu style dukunda aussi une agence nshasha yivutse kugira mwese muyibone abariko barava hanze abariko barasohoka baja hanze muyimenye ntimusigwe nako. Murakoze cyane ndamukomisha yuko nanje umunsi beruka mu gihugu cy'u Rwanda Jaguar Travel Tours nibo bashoboye kumpa itike y'indege ishobora kungeza mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi benshi batandukanye muze muri benshi. Mbere uri n'umuririmbyi turagira ibyago tugiriraniye ko Jaguar n'umuntu akunda abana b'igihugu bafise impano. Aba bose n'abantu babaye hagufi y'abantu bafise impano, ndavuga abaririmbyi, ibintu biraza bikagenda neza. Aba diaspora muri ko muraza mu gihugu canke abifuza gusohoka igihugu murahawe ikaze muri Jaguar Travel Tours. Tubafate neza, turabakurikirana iyo tuhejeje tukabaha amatike y'indege, turabakurikirana iyo mugiye tugaheza tukamenya yuko mwashitse amahoro. Rero nibaze neza ko umuyobozi wa Jaguar Travel Tours yashoboye kugira visha dusiguriye, yanavuze yuko bifuje gushikira umuririmbyi Kirikou bivanye n'impamyabushobozi aherutse kuronka muri ya ngingo nyine icyo amakuru y'igihugu yo kwiremera ubuzi ndetse no kubutanga mu babwiremeye. Rero n'umwanya wanyu nk'abanditse n'amenyesha amakuru musho kugira byinshi mu bagiye Kirikou akiri imbere yuko nawe nazavugira byinshi aza gushikiriza inyuma yo kubishura ibibazo byanyu. Murakoze. Ikinyamukuru umurongozi yabisiguye ariko yatubwiye ko atahugira icyo atubwiye mu byose. Muraza ndabaramukije mwese ndamukambwira ndanabashimira kuba mwanteye iteka mukaza mukanshigikira. Je nibaza ko ari kubaramutsa nkategereza n'ibibazo byanyu kugira ndinde nshika ngaha kugira ndinde nza ngaha nuko twahuje nuko nabona yuko ibintu bisano byonshikana nongere nshimire no kuba bampisemo jewe. Yego murakoze. uko bakwiye kwikora etiketi iyi foto iza postingwa hii mzazi
musomera amashini aronse akazi. Amen. ko akiri amasezerano aje kugiranira n'uburongozi bwa Jaguar Travel Tours nibaze neza ko bigiye kugira byinshi mufashije bivanye n'imifungo aharonke twongera twakira muri Rindi Big Face of Flow none ko yaje gushigikira kiriko akiri ndetse akaba ari mu bagenzi canke mu nshuti za hafi ni shirahamwe ryacu rya Jaguar nibaze neza yuko igituma mubona ngaha ari impamvu yo gushigikira ndetse no kuba hagufi iryo shirahamwe. Rero numwanya mwiza wo kubaza ibibazo bitandukanye kubanditsi namwe bamenyesha makuru bivanye n'ibiheje gushikirizwa. Turakira ibibazo by'abantu batanu gusa hama tuze tubandanye undi mukigwa murakoze.